Ndabaramukije mwiriwe na mwaramutse bakunzi ba Fluhi Podcast TV na Ingoma Magazine. Tugarutse kandi mu kindi kiganiro mu bundi busesanguzi mu yandi makuru ku bijanye n'ibiko biravugwa ngo kwiyugarwa ry'umupaka uhuza Burundi na Congo, Burundi Bujumbura canke Gatumba Kavimvira. Ku bijanye kandi ngo n'imvururu ziri muri Uvira aho benshi bamye baraye baribaza ko ari M23 canke imbwebwe za Sarambwe Red Tabara twigwaneho ngo bongeye guhonyoza ikirenge muri Uvira. Amakuru n'ubusesanguzi nivyo twagerageje kubegeraniriza, nivyo tuje kubasangiza, hanyuma turaza kurabira hamwe nkuko mubibona kuri kano gafoto kari hano twatanguje, niyo foto ya miniature canke foto de garde canke cover mu zindi ndimi iri kuri YouTube handitse Uvira ville morte. Hanyuma ku rundi ruhande hari frontiere Burundo Congolaise refermée. Rero turarabira hamwe kandi ayandi makuru ku mirongo y'urugamba aho abawazalendo bashinze amabariyeri menshi muri Uvira, turamenya igituma kandi hari n'imigumuko canke hari ibintu bita ngo niyo ville morte, ariko ndabutse mwenda kibasigurira mu Kirundi. Abakongomani bo muri Uvira no mu tundi duce dutandukanye na Baraka nande bariko baritegurira kubikora, ngo kandi Tshisekedi atagize ico akora na FRDC, ngo ibi babikoze kugira bapime FRDC y'ukuri na FRDC y'ibinyoma, kandi bamaze kumenya FRDC ngo y'ibinyoma, kuko ikibakoze nuko atamomotari atagikorwa na kimwe muri Uvira cakozwe gushika naho abantu bavuga ati umupaka wa Burundi na Congo urugaye. Nivyo nkeneye ko tuza kurabira hamwe. Turaza kurabira hamwe kandi hakurya ya Kanyaru aho ubusuma buriko burakorwa mu burasirazuba bwa Congo buriko burakorwa no mu gihugu c'u Rwanda. Abahutu, abatwa, abatutsi, abanyarwanda, tugende muri ndi umunyarwanda, bose bariko bararira aho ngo ata muntu ateka, ngo urateka ku ziko winjiye mu nzu kuzana amazi wongere mu biharage ugasanga isafuriya bayitwaranye, ibiharage babitwaranye n'isafuriya. Nako murantunga ngo nta muntu bimwe duhora tugira hano iwacu mu Burundi, uzirikira agahe n'ahantu mu twatsi ugaca usubira mu rugo ukabandanya ukora uturimo tw'amaboko canke uturimo two muhira. Mu Rwanda ntibiriko birakunda, uziritse impene usanga hari impene hari ikiziriko. Ikindi naco ngo nuko impene canke ngo ingurube n'inka ngo ubasige bararana nazo ku musego. Ndabegeranije no makuru kugira turabire hamwe ibiriko biragenda bija imbere neza na neza. Mushaka twohera kuri inkuru nyene yo mu Rwanda gato kugira tubanguke, ntimuvuga ati ibi Fleury wewe uvuga ubikura he? Ubwo ntibisunitswe n'umuyaga canke si jalousie. Reka twitize no nkuru ica ku kinyamakuru BTN benshi bakunda kwiyumvira. Naje bwa mbere nahora niyumvira iki kinyamakuru kubera batagifunga, kubera ni ikinyamakuru kidatinya kwerekana intege nke za Paul Kagame canke cooperative ya guverinema y'inkotanyi mu Rwanda. BTN yarashikira bene gihugu. Reka twumve amarira yabo hama tugaruke tubandanye n'ibikurikira. Baravunagura aho bagundaguranye nayo bayizirika sanga hamwe bahataye ishuri kimwe bazirikishaga byo mu buyobozi kugeza ubu. Yes, murabura uyu ni umuntu akuze, afite imyaka entre 60 kuduga. Donc ni umuntu adashoboye kuja kuri media abeshe nkaho muvuga ati bariko barakavya. En plus singomba kubigaruka ko n'abantu bari kujya yera bibabwiye, uyu muramubona, muraza kubona no gukurikira n'abandi. Uya avuga ukuri nibimushikira n'akarere aherereyemwo. Mu Rwanda ubusuma burakabije, ubusuma bwabaye ndase, ngo ubusuma batarigera babona, ubusuma batigeze babamwo. Ibi rero biva kuki? Iyo hagwiriye ubusuma, gucapura amatelefone, kwiba mu mazu, gutobora, kugira ibintu biriya nkuko nyene mu Rwanda babivuga, aho ngo igitungo basigaye bararana naco ku mutwe. Muraza kuvyiyumvira, abanyarwanda bonyene nibo babivuga. Bigaragaza ngo ko kenshi murakunda kumva ngo ibihugu ngo bagaponda igihugu cacu ciza c'u Burundi. Mugabo nkashima umukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi General Major Evariste Ndayishimiye nyene cubahiro, aho avuga ati kandi ni nayo logique y'umuntu muzima, ni naco gituma
imbono n'ibindi bikorwa vy'iterambere ry'igihugu abivuze ndicara hasi akabimeditako nkaca asanga n'umuntu w'umugabo twaronse kabisa apa yuko ngo ni ivy'imigambwe ni ivy'ibiki no mugabo umurizo umuntu avuga ati ni iterambere ntirihera muri izo nzu zigeretse muri ivyo bintu muguma mwiyumvira ngo bakanga ibizu bigeretse n'ibiki no iterambere rihera muri auto financement canke autonomisation niko novyita canke ugasanga umwene gihugu mu Burundi arashoboye kuba yo kwiha akana kariya tureke ku rugero rumwe kuko n'ijambo ry'Imana yavuga ko ari umutunzi n'umukene ntituzofa twaranganye ariko ugasanga hariho level kanaka umwene gihugu hariya mu gacimbiri ariko ari ama etage abari mu bisagara abagerekanze atanyungu n'imwe umwene gihugu wo ku gatumba imwungukira rero ibi biriko biratumwa n'ubukene bwinshi cyane ngo buzura inzara ivyo mwanda vyo je twobigarukako mwarabonye no kuri mama wo Gasabo bonyene bigira hamwe mu muji wa Kigali bakerekana inkungugu yasaze amavunja abantu bango batacoga ngo bahevye koga kubera ivumbi amavunja yo twoyagarukako kuko murabizi barabombeka amaguru mu mazi hama bagakuruta ku bihome nukuri ni ibintu bibabaje ibikwashu byaratevye birahera ntibakironka n'isoko babikurako urumva ibikwasho bifa gushika biba birangiriye mu bene gihugu kwica amagura amavunja rero ubujura nko mu Rwanda nko babivuga ubusuma bwabaye ndanse reka ndeke kubanyoteza dukurikire gato bano marira ya bene gihugu amatushe tugaruka tuvugane ivyo muri Uvira bimeze gute esko umupaka w'u Burundi na Kongo ejo wari wugaye mbega no mango ni kuwa kane igenekezo rya gatandatu eske orugaye bimeze gute mbega Redi Tabara twigwaneho AFC M23 hora bari mu muji wa Uvira hari amasasu bimeze gute icuka n'ikihe nkuko bari ko baragira ama propaganda canke babivuga Wazalendo bo barasanye na FRDC Wazalendo bo bariko barahagwanira nande ibi nivyo dukeneye kuza kudekortika canke kuyagako gucukumbura no gusesangura inyuma y'ino nkuru yo mu Rwanda tugaruka mu burasirazuba bwa Kongo dufite inaha nta urazi itungo mu gikoni n'iby'ubusa gusa turara nazo mu nzu nta uraza umutungo mu gikoni ibikoni n'ivy'ubusa turarana nazo mu nzu urumva ubwo busuma aho bugeze wavuga ati frere urashikije twashinze ibintu mu nzu bisupenete ibindi ufite hatari sima tugashinga ishimanyi tukaraza mu nzu turana nazo amatungo mu nzu ahubwo bizadutera indwara turana n'amatungo mu nzu bizadukura indwara yes aho ntarabya tumwungije canke munamuravye uraka ari umuntu mukuru n'umuntu akutse umuntu ahumuye ararangirije no kwijambo rizima ati kurarana n'aya matungo bizodutera indwara of course hari gihe abantu ngo twebwe ko tutazagira iki hajya hari ibintu mutabamuzi ariko kurarana n'ibitungwa birabujijwe no kugendana mwibuke ko ngaha mu gihugu cyacu cyiza cy'u Burundi ari n'itegeko ryo udashoboye gupakira inkoko muri hiyasi muri probox harimwo abantu Njoye tumubona amafuso amadina n'indi midugiza n'inka nibiki hari inyuma habari bitungwa gusa abari shoferi n'umubosi mwe n'inka canke no uzizanye ku macuniro canke ahandi affaire termine biga no kudushira ubukwavu mu makarato mu magunira inkoko impene nibiki mugapakirana n'abantu birabujijwe kumvo nyinshi cane gose harimwo n'imvo y'amagara y'abantu nababwiye nimvo nyinshi gose ariko iyi mvo yavuze yuko bitera ingwara biteza ingwara of course yes ndavyemezanya nawe amatungo canke impene intama bijya bitungwa vyose murarana mu nzu utegerezwa ushoboye kutagwara ku wa mbere ukagwara ku wa gatanu ariko kurarana n'ibitungwa namwe nimba hari abarundi bakibikora hariya mu misozi yo tuvuka yo dukomoka tugerageza kubabwira ko bategetswe kubaka uruhongore tugatumba uruhongore nibaza kari ku nka no ku ntama no ku mpene inzu z'inkoko sinzi kungene bazita ariko murumva ko mutegezwa kwitandukanya biga usanga imbata zinjira mu nzu co kimwe naho muba namwe no muba kutuzu hariho inkoko bafite ibituru n'imbata ngirana ibituru no tututindwiji wani biki byose ibitungwa shira hanze s'il vous plaît ni manuro ya gusa ya Fleury lo patriote ibitungwa ntibijana mu muduga n'abantu ibitungwa ntibirara mu nzu imwe n'abantu merci beaucoup
umva rero inahangaha mudushakira umutekano urumva turashize nitwa Tereziya Nyirazuba ubu nureba ko mpinguye pfi ndi hano ku mudugudu ndakinga inzu ndasanga bakinguye urashyira inkono ku ziko barajya gusaba utuzi two kongera ugasanga inkono barateruye uburingiti bwawe bagaterura. Yes, ibi naye ko ndabibabwira mwibaza nti Black ariko murumva ko atari inkuru yo gutwenga hamwe umengo umuntu yo twenga kuko bakunda kuduhayira ngo ni Singapore ngo nihe kuko hariho urugero igihugu kimageze ko kiterambere ugasanga hari ibintu bita liberté monétaire canke naho tuba liberté économique canke ndacite gute ugasanga baso umwene gihugu ageze kuri level kanaka y'ubuzima n'ibindi bigenda bitandukanye ariko urabona ko ngaho bari ku rwego rubi cyane rubi usigana mbiri hanze tibazigiye urusenga rwo koga ruba rugiye uburengeti nyokuru niko ariko aravuga buba bugiye isafuriya ibabwiye uyinjira mu nzu gutora amazi wongeremo nabibi ntaje kubivuga usanga isafuriya ijanye n'ibiharage waja kuzana kunyo mu nzu fye bisigura n'amasafuriya barinda ko yaboha ibiziriko bagaca bagenda bagikweze mbaka mu nzu ubwo ndibaza ko baca bagikata urwego bageze ko ni rubi cyane iki ni igihugu kimwe muri bya bihugu bikunda kwimanika cyane ariko ukuri aho kuri mu bene gihugu u Rwanda rubayeho nabi cyane u Rwanda rubayeho nabi u Rwanda sirujya ko ku mafoto ahubwo nagiye gusanga abarundi twe twari dutekereje n'abatanzania n'abakongomani twe ntitwivanta nta kantu ko kwivanta ama TV nakoze ibi nariye ice cream nce nifotora nagiye ku mapembe ya balançoire nagiye muri metro ni muri ascenseur nibiki ariko mu Rwanda no muri toilette murambona ama selfie na hehe wabonye wagize uko nuko ariko Dieu merci abarundi surtout la jeunesse kuva baboneye surtout ndabivuga bamaze kubona turinduka tukavuga kuko je ni benshi banyegere barambye ati Fleury comment tu as si osé vyagenze gute ubahuke harabo twiganye harabari mu institution atandukanye harabavuga ati vraiment nukuri kwishure canke mu buzima busanzwe twabona umengo tu peux pas mais tu as pu kandi grâce à toi, grâce à tes potes, grâce à vous, les jeunes ou la jeunesse qui s'est réveillée et qui a dit mwubahutse kugira mu Rwanda itekane ry'igihugu canyu hariho changement turiko turabona ko ubu ryari ijwi nkarijya rya chauve-souris iri kiragenda irakoma induru irungitse twikumva ntaye ko igarutse nta kindi citabiriye icemva ko aho hantu harengana ariko yumvise ko icikata donc les Rwandais izo media murabizi Shami TV isi TV muraza amakuru d'etat magwara ibiki bama bakreye impfu z'indongozi ntashaka kuvuga amazina bari baratumaze twaba turi mwihahabuka nibiki kuko ntitwatahuriyo bija nta gaciro twabibonamwo kubona umuntu nk'umupapa umuntu nk'umujene umuntu akora asanzwe afite akazi akora ukava ko ku kazi nkava ku kazi nkaza kamera nkava muri sport murabona nkaha ndi muri tennis de sport je vais faire un peu de jogging iyo ntagiye muri sport imwe twahamagariwemo na première dame cyangwa umutambukanye mukuru w'igihugu muri club ya pas bien-être pour tous ndagira nyine jogging akamarche utuntu dupompage n'ibiki kugira umuntu agume ari fit muca muvyumva rero umuntu ari ndavuga ati avant yuko nja muri sport avant yuko on se donne moi je me donne corps et âme iyo mbuze umwanya mube muntahura ariko kubanka kubata canke mba mbuze ivyo mvuga hari gemba fatiriwe ku rwego kanaka muba mubizi les histoires du foyer nibiki ariko mba ndahari mba ariko ndarabisha ijisho hariya ariko nkafatirwa nkuko umuntu ore wese afatirwa rero ndangire ko nkengurukira réveil yahabaye mu gwaruka kugira duhaguruke tugwanye ibi bintu by'abamangete ba Pamela ba Pase nabande baguma bazana ibinyoma murabibuka ko yari yazanye ibintu vya ndondeza je m'excuse turahaguruka turabaza koma ushoboye kumenya imodoka ukungene yakase yambaye plaque warayirimwo ukungene bagwaniyemo indana mangumi wabibwiwe na victime wabibwiwe no wabikoze imodoka yahagaza aha yagize uko bamutwaye amasaha twamutoya aha donc scenario yose ama synopsis ama séquence byose kujya ko mu filme ugasanga Pasi abitereka nkuko vyagenze ico cari kintu kizana uruhagarara canke susi catumye tumenya
ukuri turahaguruka. Murabona ko biriko birafata intumbero naho bakiriya amakonti anonyme naho bagerageza kutwita amazina nkaje muramaze kubona ko kubera nabavugutiye umuti muribuka ndabibutse gato Chimamanda ndamuhwamika ku bijanye n'amasazi ku bijanye n'izo ndege yama yaturirimbiye n'ibintu byinshi yavuga kuko muramutse ari nkandagira ibitabo Imana imbabarire sindamutwenza ariko niko biri n'umuntu ayora yumvirije igihe akamva sikovu ivyo yavuze akumva naka canke akaraba ivyo bapasi banditse nawe agacarengerako we ubimeze uko wizombukate mbonera kure agatukana agasubira agatuka umuntu wese atari pour ide yabo yo kugwanya leta nimbonera kure umuntu atari pour ide yabo yo kugwanya leta na CNDD-FDD ni mu FDR umuntu atari pour no est-ce que résolution zose ibibazo byose bizoba mu Burundi okay ubu mufashe umuheto mu ku CNDD-FDD cankira n'abananiye hama nabo bace basubira mwishamba tuzokwama mu ntambara mugiye muvuga ko dukunda igihugu nagira aho baho izindi nyishu kandi uraba abantu bariko batera uruhagarara ruke nta nabantu bagera ku 30 bahari nta na 50 bahari nabo bamagete ba pasi haro butarava nayo kuyo buneye haracaro n'ubupeti bwo badoresa nka Bertrand ujye yita kagenda n'abandi ukabona nyene Pamela waranakuze 43 ans arakuze kabisa elle a déjà coiffé la Sainte Catherine yarakuye no gutuza kuko nimba atari ingwara kuko na Rwanda babwira haro motivation murambabara niko ndateba kuja ku nkuru ya Kongo ariko reka ndakivuge haro umuntu ashobora kuba motive n'ingwara gwaye bavuga ati je ni gwariye umugera ni gwariye diabete ni gwariye cancer reka nzopfe nabaye muri seve bavuga ati hari umuntu yigeze kurwanya ubutegetsi bwa CNDD-FDD cyangwa hari umuntu yigeze kuba yiyita intwari aragira uko sindamwagirije sinagirije umuntu numwe ariko nizo motif ziratuma umuntu aba motive akavuga ati no gupfa narapfuye se cancer igera ha uca mpenuka fise sindi muca mpenuka siniko desi tabagwaye abari sero positive kuko hari abawuvukanye batabishaka hari abawuronse mu nzira batabishaka kwa muganga canke mu bindi bikoresho bitobora uruhu sishatse kuvuga ko ugwaye umugero uca wime comporta canke uca wiheba no uca ugakora acte terroriste oya hariho nabandi usanga rero baba motive kubera izo ngwara zidakira akavuga ati nubundi narapfuye ariko reka mfe nanditse izina nzoje muri CV y'igihugu canke muri baza bavuga ati muri 2026 hari umukobwa yagiye mu ishamba ari wenyene aragira ukuntu hari abantu bameze uko bari motive nivyo rero reka tugaruke kuri no muri turangize twihuta amace tugenda muri Uvira mu burasirazuba bwa Kongo amaterura imyenda bagaterura n'abarizi ingegera zicaracara mu muhanda aba bana batoya bari bacaracara bataye ba nyina bataye abanyeshuri rwose mudushakira ubuvugizi ubwana bwirwa bucaracara ku muhanda ibisambo nzihagira agashyimbo nkashyire ku ziko ninza nsanga ingegera irateruye ubu koko nzirirwaho sindizanira utuzi akadomoro ndakagura akajerekani nkagura nkasanga bateruye nakwiyinikira utwumbati naduhashye nkasanga bateruye koko izi ngegera umuntu ariyororera inka iri shyamba dore baracengeza inkoko z'abantu bazimaze inka bazimazeho kandi ingurube z'abantu barorora ingurube ngo n'abarizo turya umuntu akaza agatero akajya kubagira mu ishyamba izi modoka zirara zigenda n'injoro izi za moto nazo rwose mutuvuganire n'ukuri kw'Imana aranamuvunye no kuzirika bukitanda yes harakandi kantu nyokura avuze ngo izi modoka ziragendagenda mu ijoro murumva abasuma underground sizogegera yavuze ngo ubwo bwana yashatse kuvuga ko burya bwana butagira abavyeyi bajya twita abamayibobo abana bo mu mihanda canke mu mabarabara nabo nyene barahita bagahita nawe ukuza kiba ngo hariho n'imiduga ngo iragenda muhavyumvise iyo miduga iragenda ngo iragenda ikugurura amagufuri n'ibiki hama bakiba ivyo mu nzu byose bakibura ukomba amazi nico gituma bavuga ati turibwa kandi tukibwa n'aba banyerondo Paul Kagame yahasize erega abanyerondo ngo ntibahembwa rero umunyerondo nico gituma muzosanga bajya abagore abazunguza ni babandi bikorera ibintu ku mitwe les commerçants ambulants ange batembereza kenshi mwakunze kubona ubu video ducisha mwavuga ati baradusambanya abanyerondo bagira ukuje nk'ubufisa abana babiri ntazibase donc nivyo inyungu yabo nuko gusambanya abantu gutegera abantu bakabaka ivyo bafise hanyuma no kwiba amajoro ngo bari mu marondo nuko rero umubabaro ni mwinshi cyane tubandanye gato kugira ngo uragenda wasohoka bagera bakagutsinda ku muryango
ugahitamo kwigendera ukajya gusubira mu nzu bakaniga. Nk'ubu hari uwo banize hepfo witwa Rugangura bazikanye n'umugore baratwara amatungo yose baramara. Bari baraye bantwariye ingurube nanjye. Bantwariye ingurube baragenda bajya mu rutoki rwanjye. Bukeye bwabo baratemagura. Abanyerondo b'umwuga barabafata. Bafashe bati mutwegere tubate. Yes, muhejeje kuvyumva ariyo marira y'abanyarwanda muri rusangi. Tugaruke rero muri Uvira. Umupaka w'u Burundi na Kongo uruguruye ukuri kwamye. Ivyo binyoma ko umupaka w'u Burundi na Kongo wugaye Gatumba Kavimvira sivyo na gatoyi. Ikintu cabaye muri Uvira ku munsi w'ejo kandi ngo gishobora kubandanya sero y'abawazarendo ndaza kubashiriramwo ubutumwa buraho bwagutse buramvuye. Hari ubutumwa bwa bumwe mu bayobozi ba wazarendo James Fyeka Adui n'abandi n'umukuru w'abamotari ariwe yatumye abamotari badahonyora mw'ibarabara n'abandi bakongomani baratanga ukungera ibintu bimeze binyuranye na propaganda za M23 Reditabara twigwaneho n'inkotanyi zo mu Rwanda aho bariko baravuga ngo Uvira bimeze gute baharashe Uvira bahateye Uvira ngo wazarendo kirasana na FRDC oya namba gusa wazarendo ntirikirumvikana na FRDC uko niko kuri ico gituma ngomba kwashira umuco mu vyumve ntibariko bararasana bapfa ibindi. Vile morte yabayeho gute ni wazarendo yayihamagaje icishije mu ifatikanyije na societe civile. Ama societe civile muri Uvira yahagurutse aravuga ati trose tro Tshisekedi nimba uri umukongomani turazi kuri kurakora uri kurubaka amapitare amatrain amaeroporo kandi bimwe muri kurabikora kabisa turabibona uhindura amagenerale naho bitakorohera ariko tugira igituma taduha intervention aérienne twamatwa bivuze kugwanira mu kirere ntibareko vyama vyabuze mu minembwe hose rero abawazarendo baganguye abawazarendo bahagurutse baravuga ati tutaronse ubufasha bwo mu bwa Tshisekedi ibi byose nibigombe bihagarare. Rero uko bimeze nico gituma baciye borganiza iciswe Ville Morte baca bereganiza Ville Morte abwira mwene gihugu kugira mutwereke ko mubabaranye natwebwe kandi ivyo dusaba mu vyumva karatsinda ivyo basaba n'ukuri wazarendo bavuga ati nimba Tshisekedi vyanse ko mu biheza diplomatiquement wari wagerageje ku rwego ugeze ko tukuri turakenguruka nta ugaya ariko nimba vyanse ko bihera kuko turarushe duha ibikoresho twe twirasiranire tugombe tugere mu Rwanda dusheta umubiri wacu nico wazarendo isaba nico bituma rero habaye Ville Morte hamaze kuba Ville Morte uruja n'uruza muri Uvira warahagaze kuva za Kavimvira ku mupaka w'u Burundi kugera izo za hehe Baraka na hehe ubuzima bwarahagaze kuko nta botike nta moto nta modoka nta tagisi nta ki byose byari mwibarabara abawazarendo bari basaze baragumuka baravuga ati ntibikunda ama societe civile avuga ati gume mu nzu kandi abene gihugu baravyubahirije. Rero harakagwi kamwe ngo ka FRDC ngo gasanzwe kayoboka Joseph Kabila nabande ngo kugira ngo ntibigire poids Tshisekedi ntibimushikire canke ngo inzego hariya muri Kinshasa zibone ko bikenewe babaha ibigwanisho harakagwi ka FRDC kace kazunguruka kaca gatanga ngo 15,000 ku muntu katanga 15,015 ku muntu ngo kugira ufise botike bakagwa 15,000 wugurure umumotari bakamuha 15,000 aje mwibarabara ariko byarabateye ko amazi kuko abamotari cyane nibo bashaka ko nibo benshi basanze teguwe neza n'userukira abamotari ndamubashirira mwa bibabwire hama birabata kuwa amazi bamaze gukora kamabotike n'abamotari bidakunda baciye bahanga baguma barengana kugira mu mabarabara ngo habe musirikira zo mabarabara arera kabisa babonye ko bahaye 5-6 nabo baca barabivuga ko duhakenze bande FRDC hariya aba FRDC babarirutse reka rondeke kubanyoteza mbandane bashiremwo mwumve bimeze gute hamanze tubandanye nibikurikira. Excuse konda yes ndayitoye ivuga kugukurikira kitambulisha
Kwa majina mimi naitwa James Fieka Dui, niko komanda wa Wazalendo. Leo siku ya tatu, shirika jipya la kiraia liliendesha maandamano ama mgomo baridi ndani ya mji wa Uvira kwa ajili ya kuomba vifaa kwenye ninyi Wazalendo. Kwa ajili ya kuomba vifaa. Nini ambacho mnaweza kuambia raia? Mwumvise, Wazalendo na societe civile mumeendesha mugomo greve kwa ajili ya kuomba vifaa kugira basabe ibikoresho nibijyane ko ndababwira. Ni Igiswahili benshi barambwiye nzoze ngo ndafata bikunze mvugiramwo gira ikintu cyo tumana nakoresheje buno buryo bwa direct live ntagenda kugira montage ndashiramwo ngira pause ngira iki kandi nizere ko umwe wese kubahiriza ciyumviro ciwe uwo bigwa nabi nawe nkena muri commentaire abe compromis hagati ya twese kugira tworohezanye tubandanye ngira ko mvuga ko hari abakunda kumbira ngo amajwi nibiki muraraba ko ama YouTube aho muherereye ko muri ivyo bihugu biteye imbere za Amerika n'ahandi YouTube irakunda kujamwa akantu kitwa autodapt je nagakuyemwo ariko hari ibihugu baguma bambwira ko ndiko ndakora nkuku kwera ibintu vya intelligence artificielle ugasanga ikishaka kubasigurira mu congereza igacivuga ibintu bipfuye ibintu bitumvikana bagaca bibaza ngo ni jewe no je sound bimeze neza ariko ugasanga hiyo mwe muri ivyo bihugu byanyu YouTube yashatse kugira ubugenegene ko ama intelligence artificielle baracagerageza ibintu byinshi mugaca musanga bimeze uko kuko ndaraba abanyandikira ngo nta majwi mu commentaire ugasanga ni babiri canke batatu ugasanga abantu baravye ari nk'ibihumbi bingahe bose ni alright rero mwebwe ari umwe canke babiri mutavyumva muca munyihanganira ko hari gihe abatari jewe canke mukagenda muri parametre mugakuramwo ivyo bintu vya autodapt kubera nivyo bituma YouTube icihindura ururimi bigatuma bivuga nabi n'izindi mvu Fieka Dui na serikali yetu. Asante sana. Kama mimi naongoza ya movement yangu nasema kwanza binafsi kwa yangu ya APC yani barabara kungene hameze nimesaidia andano mkomo ya societe civile ya kustenire Bazalendo bapate vifa na FARDC. Nimesema vraiment courage kwa watafanya maandamano kweli. Sisi Wazalendo wasiti kwa Nord Kivu kama Toriga gatongi mvuze hano byinshi mvire morte kabuka kuko araba barakora neza gatandukanye gatandukanye ibikoresho kandi ntabwo bagira ikizo mbaka leta bahaye cyumva ko bazana no support bino byumviro ikitanga ariko nizera ko Tshisekedi atoca akogwa akavuga ati aba bantu kabisa canke bavuga ati amahera twahora ikori ngabo naho bari ko igihugu cyakiguye inkoho kiba gifite ubwo burenganzira baravuga ko ubutaha cyangwa kwira basogera bagomba ari ikori reka turangiza sana
wadhibiti milima mingi ni Wanyarwanda. Serikali yetu kulilia Fashibeto, rais wa